Turabaramukije bakunzi b'Ikimamara TV aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza nkuko natwe mubibona tumeze neza. Nkuko musanzwe mubimenyereye kuri microphone ni Audimix, inyuma ya kamera Kendrick Marley. So welcome again mu biganiro vya Ikimamara TV. Mumenyereye dukorana n'abanyempano batandukanye, ariko uno munsi utandukanye n'indi misi yose twahora dukora. Uno munsi tukaba twagendeye ahantu bita muri Sobere mu mpunzi, aho abatewe n'umwuzure w'amazi mu Gatumba babubakiye amahema ariho bibera mu Maramvya. Tukaba turi kumwe n'abantu twagendanye, abantu bipfuje kuba boshigikira umuvukanyi umwe yagize ingorane akagwara, amaze kugwara arashira ubutumwa bwiwe, arashira ingorane ziwe kuri marezo social, aragerageza kuvuga ukuntu agwaye, bakaba ishirahamwe riri hanze rikaba ryarakoranye kugira ngo bafashe uwo muntu. Reka tubanze tumuramutse uwo twagendeye asanzwe afise ico kibazo c'ubugwayi. Turakuramukije muvyeyi. Yego ndabaramukije, Imana ibahezagira. Mumeze neza? Turashima buke buke. Ingwara ubu n'imitende biriko biraza, kandi ndiko ndashimira abariko barankurikirana bose. Imana ize irabahezagira mu bikorwa muriko murakora. Pole sana, twarumvise ubugwayi bwawe, twagiye turabibona mu marezo social, aho twabonye video yawe igaragaza ubugwayi ufise. Ese ubu ko tusanze uri muhira umerewe gute? Uba warashoboye kwivuza? Kwivuza nararose uburyo bwo kwivuza bukeya, ariko nabuze ubundi buryo kugira nongere kandi gufata imiti nkire neza. Ndiko ndabasaba kugira mumfashe nongere kandi gusubira butoto, nongere gukira neza. Nkuko mutubona ngaha rero twe tukuzaniye inkuru nziza ko kumbure video yawe, amafoto yawe yabonye abantu bagenda batandukanye bari mu bihugu bitandukanye, ukaba ari naco gituma ubona uyu muryango ukoraniye ngaha, burya baje ku bwawe. Nukuri ndabashimiye cyane, Imana ibahezagire, muzoharane uwo mutima w'ikigongwe aho muzoja hose. Reka dusabe abo twagendanye nabo kumbure batubwire impamvu bari ngaha. Egome nanje nongeye kubaramutsa, ndabaramukije amahoro y'Imana. Natwe twagendeye abene data bahuye n'ikibazo, umumama yahuye n'ikibazo bamukora mu nda, aramererwa nabi, arababara. Rero hakaba hari abo hanze babonye mu ingene ababaye, ingene ariko aravugwa, umumama akavuga yashaka imfashanyo. Natwe twaje kwerekana ukuntu abo hanze bava mu gihugu cyo hanze bamufashije, bakaba bandungikanye amahera angana n'umuriyoni n'amajana 3, tumuzani n'amajana 350. Umva bamufashije amahera angana n'umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana 350, tumuzanira umumama abandanye kwivuza, abandi no kujya kwa muganga, n'ubaguma atabaza koko twabibonye ntarakira neza, aracyari kwinyuzi nuko yashize kwimpuzu, ibikomere biracyari byose. Mahoro neza, nitwatunga Imana Diane, nk'abandi umwe mu baje kuraba uwo muvyeyi yahuye n'ikibazo. Ego nkuko mubibona canke muriko murabibona, hano twagendanye turi bane mu bisanzwe, nubwo abandi batidondoye ngo mubamenye. Mu bisanzwe twebwe turi nk'intumwa twatumwe kugira ngo dushikane ubutumwa twarungikana uyu mumama, kuko inkuru yiwe yarashitse kure, ishikira n'abamama bagize agahinda bari hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero bari mu ntara yitwa Cedar Rapids, bakaba bamwe bari mu makarita atandukanye, novuga hari abari muri Iowa, hari n'abarahandi sinohadondagura hose ngo ndahamare. Mugabo rero abo bamama bari bahagarikiwe n'uwo nitwa mama wanje, yitwa Nyanzira Pasikazi, akaba ari we yari umunyabigega novuga yatoza ubwo buryo kugira ngo bushobore kuja hamwe. Ego akaba ari we rero yaturungikanye kugira ngo dushobore kumushikiriza. Ni kuvuga yuko abo bamama nibo bagize agahinda n'umubabaro kugira ngo bafashe mugenzi wabo. Rero ubutumwa barungitse ubutumwa bugera kuri ibihumbi amajana 150 by'amadolari. Tukaba twarabajije uyu muvyeyi kugira ngo
tuyamuzanira uko canke tuyamuvungishirize, akaba yarasavye ko twayamuvungishiriza, tukaba twayavunjije twasanze idolari riri ku 3,000, yego hakaba havuyemwo umuriyoni umwe n'ibihumbi 350 vy'amarundi. Yego ubutumwa bwabo bwari ubwo, barungitse namwe twari twabazanye, nukuri n'abamama bagize impuhwe nyinshi, agahinda kenshi kugira ngo bafashe umugenzi babonye, na cane cane n'abarundi ntabwo ari abanyamahanga, n'abarundi ko bashatse gufasha umugenzi wabo, umurundi kazi mugenzi wawe yahuye n'ikibazo. Ego rero hamwe n'ivyo ubwo butumwa twabushikanye. Nukuri ndabashimiye, Imana ibahezagire, umuryango wakoranye mugatororokanya ubwo bufasha, aho nukuri muze murarondera muronka, muzohorana uwo mutima aho muri hose. Uzi yuko yatanze intererano kugira jewe mvugwe, nongere kandi kubaho, nongere kandi kubona ibibondo vyanje ndi hagati yabo, mfise ibibondo 5. Nukuri novuga ati ibyo mukoze nta n'uwundi yobikorerwa. Nukuri Imana ibahezagire aho muri hose, muze muragira iyo mutima w'urukundo. N'abanshikirije ubutumwa bose ntabyo naziga yuko ibyo bintu jewe no bironse, ariko nagiye ndabibona hirya no hino, abandi bantelefona bakansanga no mu bitaro kugira bampereze ubufasha. Imana ibahezagire mwebwe mwigoye mugashika ngaha, bamenyesha makuru n'abanzaniye ubufasha. Nukuri Imana ibahezagire, igikorwa mukoze Imana ibahezagire. Ni iby'agaciro rero kubona umurundi ari hanze agashobora kwiyumvira akavuga ati reka dufashe abarundi bene wacu, kuko murabona nk'iki kibanza turimo n'ikibanza nukuri uhageze urabona ko hateye agahinda cyane, harateye agahinda. Uri kuragerageza kuraba urabona ko abarundi bene wacu bahuye n'ingorane zikomeye zimwe, vraiment nawe aho uri hose ugerageje kuraba umuntu akavuga ati ajya ahantu nkaha, umva n'umuryango ukwira ahantu nkaha, kandi nabo bahoze bafise aho baba, urabona ko ari ibintu biteye agahinda. Aho rero ni mu mvo zo kutumirira abandi bose, kuko si uyu wenyine afise ikibazo, ni benshi. Jewe bivanye naho n'abantu nabonye turi, ndibaza ko abenshi bakeneye ubufasha. Turiko turatumirira abandi bariko baradukurikirana kugira ngo twibuke bene wacu bari aha hantu, kuko vraiment n'ahantu hateye agahinda cyane. Ntabarandiriye reka dufate umwanya wo kugira ngo igikorwa biyemeje bagishitse ku mugaragaro, abashoboye gutanga ubwo bufasha babona mu by'ukuri kuragerageza kuraba n'ibintu biteye umunezero. Rimwe na rimwe ntako umuntu agenda araca mu gahinda, mugabo hari igihe ikintu ushobora kugikorerwa nanje aho ngeze ndi kuri micro bugabo numva nyene noshima mu kibanza c'aba abantu bose turi kumwe, kuko vraiment abantu bakoze ico gikorwa n'abantu bafise umutima w'urukundo. Reka ndakongera micro kandi reka rugaragarize uwo munezero abariko barakuraba, abariko baragukurikirana, abashoboye kuja hamwe kugira ngo baguhe ubwo bufasha. Nukuri bantu mukoze kino gikorwa, Imana ibahezagire, barabumpaye ku mugaragaro. Nukuri ubonse sangura ku mutima, naho nari mfise umubabaro w'ingwara, numva umengo kabisa ntashimwe noronka jewe. Ndabashimira, muzoshimirwa n'Imana. Amina. Reka tushimire abadukurikiranye bose mu Kimamara TV, tunatumirira abantu bose bafise umutima wo gufasha kabisa. Aba bantu uko twagiye turabiraba barakwiye ubufasha, barakeneye ubufasha bwinshi cyane kugira ngo imitima y'abarundi bamaze kuronka, kuko bari hanze gusa barose, n'abari mu Burundi hari abafise bakavuga ati turakwiye gukora igikorwa cyo gufasha abantu bari mu bivyago, kuko je vraiment ndiko ndagerageza kuraba n'abantu bari mu byago cyane. Rero tubahe kaze kugira ngo uwo ari we wese yifuza gufasha, turahari ku bwanyu. Ikimamara TV kiriko kirabikora neza mu imisi, turahari ku bwanyu rero kugira ngo n'uri hanze canke uri hehe abona iyi video aze kuvuga ati vraiment ubufasha nanje byageze uku, nimurabe mushikirize uwundi muntu kanaka. Ciao ciao, murakoze cyane. Hari benshi babonye igikorwa gikoretse aha hantu twari dutumbereye, ariko nabo bavuze ati nukuri twogenda tutashimiye abo bantu, twogenda tutavuze akajambo. Reka tubahe ikaze nabo mu Kimamara TV bagira ico bashikirije. Turakura mu kije Mutama. Amahoro bamawe. Mumeze neza. Turashimira Imana yo mu ijuru no mu isi, kuko abantu bari mu isi mwebwe abamarayika bacu dufishe, kuko ni mudufasha.
rero icyo tugombye kuvuga dushimira Imana je nitwa Mbajije Emmanuel twogenda dushengeye abo bantu bafashije no gufasha mu isi ibimuga n'impumyi n'abagendesha amavi bazohore uko nyene kandi Imana ibagira imbere ntibasubize inyuma rero twosenga akanya gatonya murambabarira bambabarira nabo oya nta kibazo nabo uko biri kose barakunda Imana cyane turagushimiye Mana turagushimiye kuko we wama ku ngoma ibihe byose bidashira turagushimiye turagukengurukiye ingene wabayeho ugakunda abantu bawe ukabashiramwe urukundo rurenze Mana warabigishije Mana warabacishije bugufi twebwe nk'umuryango turagushimiye cyane ingene wabacishije bugufi bakaba bakoze igikorwa nk'iki gikorwa cyari cyawe Mana kuko ari we wavuze none wewe wabikoze nyaguhora ku ngoma wabikoze wa Mana yo mwijuru nitware tuzi ko azosubira kubaho ariko kukuri ndiho wabariho ya wamaho ibihe nibihe wewe niwe wabakoresheje warakoze kubakoresha warakoze kubaha umutima w'impuhwe warakoze kubamenekera bakemera gutanga ibyo bafise urabuzuriza Mana ibigega byabo ntibize bigabanuke bize bisesekare kandi bize bigwire n'abandi baze bagire ico bafashije nkuko bama bariko barafasha abantu nuko urabahezagira kandi ubagirire neza byose uzubibakorere nkuko ubona bikwiye ni mu izina ryawe ryera Yesu amen murakoze cyane muvyeyi rimwe kabiri gatatu Twana duto cyane kandi dukunda Imana iyo turirimba cyane kandi dusenga cyane kuko turaba Yesu haleluya 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 Kagiye twana duto cyane kandi dukunda Imana iyo turirimba cyane kandi dusenga cyane kuko turaba Yesu haleluya haleluya